Peut-être Dramati afise ivyo bavuganye na Philbert, je sais pas, gusa ni na image nziza byatanze ku bantu. Bon navyonzi vyarimwo gusa nanje naravyumvise uko si seulement yarabikoze atuka yarakoze amakosa yarakoze ndibaza ibintu byose ni dialogue niyo ya mbere mu cyane cyose no kuyaga peut-être yo bavuganye sinzi ivyo bumvikanye avant gusa ndibaza bifese mu mutumira mukamubaza canke Dramati abasigurire neza jewe na kintu kinini no bivuga ko gusa biko birazana image mbi muri industry kwa abantu benshi barabonye yagize predote rero nk'umuntu mugira muje kubana ndibaza bungi bamugize predote muri mu migambi yo kubana agaca abona akoresheje mu ex muri video cyamanje kwimusaba bien avant byagenze gute yavyakiriye gute bon nawe yari proposition yiyo kuva kera ngo tkorane na Chanel indirimbo ariko shabakoga turi ngo turi yanga no wagwa kadoje yime none après mission batakuacha nawe ngana baraguheba divorce nawe turumwe nawe navya babiri baby turumwe tiwe mameya aho nzire mu marembo y'umutima wawe nashise mbisanga mu marembo y'umutima wawe nashise mbisanga. Yes I Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, bivanye naho uherereye bivanye n'amasaha urabika iganiro nkuko mubona kuri micro ni Shanice Delicia comme d'habitude. Shaka kwibutsa abakunzi ba Magic TV ngo mubandanye mudushigikira mugira subscribe, like, share, comment no musi ndabihereyeko nimugire ico mwitwaza. Ure musi rero ndi kumwe umustar legend, young legend, voilà sindavyibagera bingiye araberewe bamushira mu babogare ba mbere ngaha mu basani muri industry ngara ukareka randaba reka ndamuhe mu murabe mumvugishe ni Arafrika ndamuvuge Arafrika ndakura mukije la Delicia umeze neza ego ndashima nawe ni sawa begusha nanje ni sawa imyaka myinshi vraiment cyane Arafrika nanje ngumbuye ko dukorana vraiment Arafrika ndamuheruka bavuga ngo ntazi kuvuga ikirundi neza mugadi nabaye bambe ngenda kukoresha ikiganiro cyo sigahera mu kirundi ego vraiment naramushoboye ugaje yarasigiswahe cyose kwigisha igiswahe chance kwinjira. Okay, ndamukiza abakunzi ba Magic TV. Hello abakunzi ba Magic TV. Amahoro Imana ibane namwe. Yeah. Okay, ndashaka turirimbe indirimbo yawe. Nawe uraririmba nawe? Ndaza kugufasha kwerera ijwi ryanje oya. Okay. So indirimbo yawe muravuga iyo ukunda cyane iyo ukunda cyane mvasanga Jota Yonze. Ko ari nyinshi nkunda. Vuga nka zitatu amanda tora imwe. Jiyo nkunda sishaka twiririmbira nga ndaza kubwira pe igituma ndashaka vuga zitatu umva twiririmba ariyo Drunk in Love Chosen ariyo na Rosalina. Okay, Drunk in Love uririmbe gusa ushikira kuri refrain ko niyo muri refrain oya ushobora guhera kuri ntuze ya niba ikikwiruka inyuma wo kwiruka ukagisiga ariko biragoye kwiruka niki kurimwo ndayamanitse sinyishoboye kwidadira ntwara somena urishika ibwina urukundo n'ingwara wayikiruka remba gusumba
urukundo ni ingwara wikira ukarema gusumba je nawe turumwe je nawe navya babiri baby turumwe tiwe mameya aho nzire mu marembo y'umutima wawe nashise mbisanga mu marembo y'umutima wawe nashise mbisanga. Yes I. Iyo uririmbanye n'umuntu azi kuririmba usanga nawe ukura hibongoza ibintu taje nk'ibyo abantu benshi nk'abantu dukunda kuvuga ibintu by'abaririmbyi Jean nk'iyo bambaje ndavuga ati umuririmbyi wa mbere mu Burundi nzi afise ijwi ryiza je ibintu byo kwandika navyo menyereye vraiment muga ijwi ryiza ni Arafro vraiment. Merci beaucoup. Ariko nawe wari usanzwe ubizi maze kubimbwira vraiment. Yeah. Okay, tuje ku ndirimbo ya ucuze nubwo imaze iminsi nize ko abantu benshi bayimenye kandi bayikunze je de ma part ndayikunda cyane gose. Urakoze. Kandi akantu wakoze ko kudusiripre ugashiramwo muri legend mu bakobwa. Karatisa cyane wakimviriye gute? Bon, ni ivyumviro vyaje turi muri studio ya igetwa nariko na recordinga nari kumwe na Arnaud wa producer wanje hamwe na Bamso. En tout cas twese twiyumviriye umuntu umwe yari Shani Queen kandi yari strategie nziza yo kumukoresha nkuko uhejeje kubivuga yari strategie en tout cas. Okay, dufate yuko Arafro na Shani Queen basanzwe baguma bavugana ego ntivyakugoye kumubwira tuzuze mu ndirimbo yanje yavyakiriye neza. En tout cas ndibaza ni yari ubwa mbere dukorana. Ariko ntivyakera kiriya gihe ziriya histoire. Bon ego yari ubwa mbere dukoranye nk'umu ex. Yari ubwa mbere seulement c'était pas difficile. Okay, ndiko ndavuga gukora n'umu ex mu ndirimbo muri ko muractinga. Byari bimeze gute uko muractinga ukamona ni ex yawe imbere yawe? Yari challenge kwa kumu producer John Elar yaratubwiye abana shadinire ndabe scenario. Muga byarageze neza vraiment. En tout cas c'était bien passé nkuko mwabibonye. Okay. Gusa amajambo menshi yaje mu nyuma. Yavuga gute? Gute ukoresha umu ex wawe c'est pas muracyakundana ibintu nk'ivyo. Okay, reka mbere nk'unyarutsa arafutwa abantu benshi barabonye yagize predote. Rero nk'umuntu mugira muje kubana ndibaza bungi bamugize predote muri mu migambi yo kubana agaca abona akoresheje umu ex muri video. Cyamanje kwimusaba bien avant vyagenze gute? Yavyakiriye gute? Bon, nawe yari proposition yiyo kuva kera ngo tkorane na Chanel indirimbo ariko. Shabakoga turi ngo turi yanga. En fait n'umuntu ashigikira kandi n'umuntu akunda akazi kanje. En tout cas ni chance na ronse gukundana n'umuntu supporting akazi kawe parce que c'est pas facile. Atari na hafi rero yari kuba yari umuririmbyi nkanje byari gukunda gusa yarankunze nk'umuririmbyi ategerezwa gusupportinga ntuka. Abantu mukundana hari muri industry vraiment twumva twararusha. Okay, nawe urimo ndashaka kumenya Arafro duherukana duherukana umunsi duheruka kwa ikiganiro yari karavuga yuko yandikiye mo Kenzi ntiyamishora ubu yaramwandikiye baranakoranye n'indirimbo vyagenze gutega Arafro. Ivyo byaraheze. Sawa je samenye iyo vyahereye basi nage mbona mwakoranye indirimbo duherukana kuravuga ko amwandikiye nta kwishura. Mu nyuma yaranyandikiye mu twaravuganye. Okay. Yego. Twaravuganye ubu n'umugenzi wanje n'umuntu twumvikana cyane. Okay, ndashaka kumenya uko indirimbo yawe uko bikose mu gushira mushani kwine bavuga ati abarundi kandi abasubipre ni ku buryo indirimbo yanje izogera kure ahigeze ubu urabishima. Ndabizi ko wumva abantu twama dushaka byinshi birengeye ubu nyemeze gute nkuko wajije kubivuga shaka byinshi mugaba saho bigeze ntiwidoga.
bon bon en tout cas ifise feedback nziza abantu barayizi uravye ama commentaire menshi ari positif kuri YouTube gusa ama views sikirenga cyane baravyumva abantu ba Magic TV. Yeah. Okay. Mu misi heze arafa twaramwandikiye turamusaba ikiganiro atubwira ati nivyo ukunda nta ndirimbo shasha afise mugabo ndikunda ndagira indi ndirimbo iri mu gusohoka tuzakora niyasohoka heureusement yanyemereye sinzi ngene vyagenze kugira yemere ko dukorana afi iyo ndirimbo tuyitege ryari bon normalement si indirimbo si imwe ndiko ndakora EP gusa en tout cas iri mu gusohoka na mezi abiri asigaye sa twibire basi akabanga k'izina ryayo shado muroma surprise si kugira ka kubera ega turindire gusa en tout cas très bientôt zosohoka sawa okay je nibaze kuri Morene nivyo mayo ko barakora cyane uko biri kose ariko ndashaka kumenya iyo nk'umuntu Jean muri generation shasha haje nk'umuntu gusaba collab hari abo wankira nabo wemerera ko biri kose umuntu akunda bose si bose ukwemera ko mukorana urabiki kugira ngo mukorane n'umuntu muri izi generation shasha ndibaza ikintu cya mbere mu muziki ni talent umuntu ashoboye kandi umuntu azi ibyo ariko arakora niwo muntu wokwemera ko mukorana Ego. usaba iki kugira mukorane collab saba iki jewe kuvuga no kuvugana tukumvikana okay okay hari amajambo menshi amazimisi avuga ngaha muri entertainment yacu nk'umuntu ari muri entertainment bishoko bitakuraba mugabo nk'umuntu ari muri entertainment kandi ayimazemo igihe urafite ico bivuga ko biri kose abantu mukwikirana réseaux sociaux mwarabonye yuko ibintu gihe haba igiteramo ca DJ Feedback ibintu vyabaye haravuze amajambo menshi dramatiance kuja kuri stage kuririmba MC agwamuhamagara ranka hariho nk'umuntu atigeze ajayo muga ivyo bintu yavyumvise hariho umuntu yashavuriye dramati hariho n'uwundi avuga ati je dramati ndamutahura vyari bimeze gute nk'umuntu ariyo yari kandi nk'umuntu abakuriye mu muziki kuko dramati turamukuriye mu muziki ndibaza umuntu wese afise kumwe nabona ibintu canke avyumva gusa ndibaza nkuko bavuga mu Giswahili ngo umuririmbyi ni kiyo cha jamii twaragiye kuririmbira abantu kandi twaragiye gusapotinga umu DJ wacu uko supporting indirimbo zawe ndibaza peut-être Dramati afise ivyo bavuganye na Feedback je sais pas gusa ni na image nziza byatanze ku bantu okay hariho nk'abantu benshi bavuze ati ngo Dramati ngo nimba ngo bamurishe mwaka kuririmba ngo birababaje nimba naho batamurishe hano peut-être badatahura kwari ugufasha yari support kwari ugufasha ntibari bagiye ngo babahengwa amahera kubera ko na DJ Feedback arabakorera ama mixtape batamahera bamuhaye rero nk'abantu baba barabitahuye nabi ntivyari bikenewe ko bariha mugabo je ndashaka kumenya umuntu atubwira vy'ukuri Dramati yaranse kuririmba ku mpamvu zayo hama ikindi naco haca haza indirimbo mu nyuma tamisi haciye ngo baririmbanye na B-Face haciye iminsi ngo Dramati yakuyemwo amajwi ya B-Face uwe nk'umwana kuri wewe Dramati ubona ari mu biki kandi sishaka ugikwepa ngo umuntu wese ngo navyonzi vyarimwo gusa nanje naravyumvise uko si seulement yarabikoze atuka yarakoze amakosa yarakoze ndibaza ibintu byose ni dialogue niyo ya mbere mu cyane nuko yaga peut-être iyo bavuganye sinzi ivyo bumvikanye avant gusa ndibaza B-Face mu mutumira mukamubaza cyangwa Dramati abasigurire neza jewe na kintu kinini no bivuga ko gusa biko birazana image mbi muri industry okay we nk'umuziki w'u Burundi muri 5 ans ibintu bibabandanije nk'uko ubona tuzuba tuko turatera imbere cyane tuko turasubira inyuma cyane gose nk'ibirenge vraiment yego okay umuziki wose Burundi bwa tusubize kuri kiriya gihe ciwanyu kiriya gihe mta muririmba twebwe ndibaza cyagihe twarakunda cyane gukora gusumbya amahera ubu bakunda amahera ubu bafise opportunité nyinshi ubu marezo social arahari iziza
ma TV online, YouTube, ego vraiment. Twarakora ngomba kuvuga ko YouTube yari kibazo vraiment. Gushira indirimbo yawe kuri YouTube yari kibazo. Ego. Gusa ubu bafise opportunité nyinshi peut-être nivyo bituma bagara bavyimba. Peut-être. Na iforo nyinshi bakoresha. Okay, tuve mu zihi gatonya. Twarabonye ifoto. Nabivuze bwa mbere. Ya Afro agira predoze. Haravuga amajambo bati Afro ishati yayambaye. Warembaye ishati nziza vraiment y'amashugwe abantu banje ifoto mwayibonye. Sinzi umunsi bavuze ko igeze kuyambara ngo yongera ambara no muri predoze. None ishati ya mama. Wavyakire bitujya bintu gara. Ndibaza bon sino kwishima nga mvuge ngufise impuzo nyinshi gusa narabigize ndabibona yari chemise préférée yawe no turi kumwe yego en tout cas yari special kuri je yes okay bati Afro yasavye irembo mugabo umukobwa ntawe turabona abantu bari amasitatu ya Afro sha nimba dahora mushira kwa munyegeje bandi ba sérieusement c'est vrai moi bimenye gute ko rasavye irembo ko savye irembo uya urubanza gusaba irembo ruraboneka none narasavye irembo umukobwa mutazi inde c'est ici ego kandi ari photo uri kuri rezo sosio nzira mugabo none iyo chat mwayibonye nari je nyene ego je nabonye ntabasitaba bari baje gushikira mi predote yawe shana numwe je foto nabonye menga ntari kumwe n'umukobwa en tout cas yari surprise yego mariage Afro ni gare ni surprise kandi Afro ni muzama surprise ibi nibiki surprise man uya ari nk'umufana wawe ashaka kuvuga ati je ndashaka vraiment basi kuzomuha kado zomuha kado wewe yiki hashobora gushaka kuzoguha kado ya kuri mariage umufana ame kado je we bon cadeau niyoba avant cyangwa après ni cadeau nawe wasanga yo iguha nk'ubu naho bizo muri December mwaka uzo wumve nta kibazo sino yakira none ni cadeau Afro museka arankwepa je ibi ari karankwepa cadeau ni raba date cadeau no wagwa cadeau je yime none après mission batakuacha nawe ngana baraguheba divorce nawe baraguheba okay Afro n'amadiri muri Brarudi as friends of Amstel abari Afro gusa Afro bakoze kugira ngo muri Brarudi vraiment ndibaza ko ari deuxième édition quand même ni deuxième édition yego hari abatarigera bajamo na rimwe hari nabagiyemo rimwe ntibagaruka ariko Afro baramugaruka none wigeze kumbona muri Prime Music oya Prime Music baba ko na peut-être bazoguhamagara nayo peut-être ko bazohamagara abandi muri friends of Amstel vinyisha maye vraiment uranyumvira ariko bon dukore ndibaza ko nagisumbico dukore tubana dukora abandi bako barakora ibihugu bavuga ngo tibibanyi nko mu Rwanda par exemple nabantu bako barakora kandi cyane twebwe aha tufise abantu bafise amatara tufise abaririmbyi beza kandi bazi kuririmba dukore nta kindi dukore ibindi bizoza mu nyuma okay Afro abarundi bahora bavuga ngo abarundi nibo bagira amakopi bagakopi indirimbo z'abandi bantu ariko nk'abantu mukurikirana umuziki cyane umuririmbyi kazi AZAWI muramuzi abantu benshi baramuzi antuka yariko gusora indirimbo yiwe elevated yeah je titre yayo icongereza twaranyuranye ikikwiruka inyuma wo kwiruka gisiga ariko biragoye kwiruka niki kurimwo. Now the night is ending, I need you in my bed. It's been raining heavy, I ain't got nobody. Imeze urumva mbere vuga gute copy paste copier coller y'indirimbo yawe sha nanje n'umuntu yandungikiye link arambwira indirimbo yawe ni Drunk in Love nenda uzenda yivuga izina nanje n'umuntu yandungikiye link iyo ndirimbo ya AZAWI arambwira ngo umvirize iyo ndirimbo ama chamvu kimeze nk'iwawe sha
nawuze kuyumviriza je ndamara ndamuvyumva abantu muko murarabi emission muze kuyumviriza iyo ndirimbo munaza kugira commentaire ndari kubavuga abantu benshi bavuga ati none peut-être AZAWI ntazi na Afro n'uwari we muziki warundi ntawo bazi kwa muga azi YouTube ya ashaka kuba yikuye kuri YouTube yes. Par exemple none kwiki ndashaka kumenya kwiki abaririmbyi twe hari umuririmbyi ngaha igeze bama babateye ama copyright no kwiki butabigira bon sinzi bivana n'umu artiste gusa wumviriza iyo ndirimbo umuntu azi amanote umuntu azi umuziki umviriza iyo ndirimbo ya AZAWI yakoranye na Mike Ihura n'abandi ama umviriza indirimbo yanje yitwa Drunk in Love is the same. Okay, nka Afro vyakuryoheye cyane birakubabaza byongera gute kweli oya hari gihe ba gusa bon ni bien kuko nije natanguye gusohora iyo ndirimbo kandi mazigihe peut-être ko yarayikunze amaravuga ati peut-être navyo tuzi kuri kote naho negative kushavuza nuko igandiri abandi baza kuvuga ko ni je nashishuye ndirimbo peut-être bon en tout cas ivyo vuga umuntu adakurikirana umuziki uko indirimbo yawe mazigihe ari abantu batakurikira imiziki nkuko bikose kuri YouTube muraza kuraba igihe zimaze izo ndirimbo si zimwe peut-être ko tutegereje kubivuga baraza kuzikurikirana muga iyo ubajije umuntu ari mu Buganda par exemple ya ntavyamenya yes okay cyo kibazo arafrika ndagushimire cyane ndagushimire nawe kumvugisha Kirundi ndibaza ko nagerageje bon murakoze Delicia mpunumira abantu bose bakora muri Magic Channel TV abantu bose bakora dukurikirana one love imani bahezagire okay nanje ndabakunda cyane bye bye